bigisha abantu bababwira ngo kuvuga ijambo Imana mu bwiza shingiro vyerekana ko igihugu cyegamiye idini. Nagira ngo ndababwire ko ari kinyoma, kubera ko mu bijanye n'amadini dufise, no kuvuga abakatolika, abaporoti, abamizirima, abayisilamu, bose mu gusenga bakoresha ijambo Imana. Nta numwe atavuga ijambo Imana. No kuvuga rero ko zijya siguro nabahaye nizo zo guha ikibanza kibereye Imana. Uwo muhakanyi nawe muri iki gihugu cyacu avuga ati jewe sinzotara mu rukuboko ngo ndahire ngo imbere y'Imana mushobora byose, sinzi ikindi yemera. Sinzi rero ko umukuru w'igihugu azoba yatowe azokwemera gukorana n'abakorana na shetani. Mwumva bishoboka? Ntibikunda. Ninaco gituma rero nababwiye nti ahubwo tugiye kubona imigisha n'imihezagiro mu gihugu cyacu. Ikindi nagomba nceko gato mbeshuza nicerekeye ubwene gihugu bubiri. Ubwene gihugu bubiri muri ibwirizwa shingiro hariho abantu batanu bidashoboka na buhoro buhoro ko bazezwa ayo mabanga bafise ubwene gihugu bubiri. N'umukuru w'igihugu, nicegera ciwe, n'umukuru w'inama nshinga amateka, umukuru w'inama nkenguza amateka, n'umushikiranganje wa mbere. Abo bantu batanu ntibikunda na buhoro buhoro ko duhereza igihugu umuntu ngo akirongore ari umurundi akongera akaba n'umubirigi. Yohava atanga raporo habiri, yohava akorera abami babiri. Erega umwami wa mbere ategeza gukorera uwo tuzoba dutuye mu mukuru w'igihugu ni mwebwe Barundi. Sinzi ko hari wogira umukuru w'igihugu cy'Ubuholande canke cy'Ubudagi bw'umurundi akaba ari baje gutwara igihugu cy'Ubudagi. Ntibikunda. Abadagi nibo batwara hariya iwabo, reka natwe Abarundi tubikore hari iwacu, na cyane cyane kuri ayo mabanga ahambaye. Ibindi byagiye biravugwa n'ibintu usanga bidafashe. Hariho abidoga ngo ntibarungitswe gusigura rino bwirizwa shingiro rishasha, ariko nagira ndababwire yuko gusigura iri bwirizwa shingiro ubwa mbere byakozwe na leta. Uno munsi niho abanyamigambwe baronsa ako kanya, kandi ngira ngo murabibona ko ari demokrasi koko, no kwisanzura, kuko bamwe bose uko bifuza byo biyumvira bariko baraca hirya no hino mu gihugu.